Empire hima swata balkanisation zero ubutare ngubwo bumuciye mu maboko ariyo mpamvu atakironka n'inkwashu zo kwikura amavunja ariyo mpamvu ngo mukuru w'igihugu aja muri stade ngo kuraba match mukuru w'igihugu ari wenyene ba equipe ni equipe bayamutumiye muri ntanyo kandi ashe kurangiza afise AVC icambo ca Kabarebe ngo twarakayogoje kandi baranabivuga aho ngaha hadakora neza twarakayogoje Burundi Uganda Kenya James Kabarebe kwa James Kabarebe bari he iyo mbya tuzobigarukako dore ko kumva ngo ari paralize ngo agize uku ntacikoma sinze nkundira nkubwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikirana aho herereye dufise abakonzi benshi bari mu bihugu bitandukanye bari muri Afrika na cyane cyane muri EAC ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye za Europe Amerika ndetse n'ibindi abo bose simpengeshe kwabwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikirana aho herereye inyuma ya kamera mwite Mr Kido Truth imbere ya kamera naho dufise umupatriote amazi imisi yivuga ukwari agaragaza Burundi uko buri mukuri kwabwo reka tumusabe aturamukiza abakunzi bacu ndabizi neza ko harimo n'abakunzi biwe bakwadukurikirana naba baramutse murakoze cyane baramukije abakunzi bacu muri rusange nkuko yabivuze cyane cyane abakunzi bayaga nawe nongera ndabakengurukira kubona mwakije kamera no kuntumira muri rusange kugira dushobore kuyaga kuri ibi na biriya kumbure naho ntaramenya ijambo ndongora rubanza guno munsi canke ndongora kiyago ariko ndabaramukije muri rusange haba bari kuri yaga nawe basanzwe bakurikira Fleury podcast TV canke Fleury le Patriote amahoro y'Imana abane namwe n'amafungo meza ku mpande zose zibiri abakirisu n'abayisilamu nuko byahuriye rimwe ku munsi umwe neza cyane biragaragaza ko hari ikintu kidasanzwe isobanura ko n'ubumwe bwa Afrika bwatashe hariho coincidence ziriko zirabana ariko ndatahura ariko kuba abakirisu n'abayisilamu batanguriye amafungo bamwe karema abandi amafungo ya Ramadan Karim nimbari Ramadan Karim umengo niko babivuga mwese ndabifurije igifungo ciza muri rusange twibandanyirize mu munezero mwinshi ngaha iwacu mu Burundi aho tukiri mu ndwi y'umunezero udasanzwe kuntu ubumwe bwa Afrika itogwa ryanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yahawe kurongora ubumwe bwa Afrika isobanura ko yahawe gutwara Afrika yose uwo nka patriote bivuga ko iki mbega ubumwe bwa Afrika busigura iki ku Barundi bon mpereye kwanza kuri honneur kucubahiro kuko si ca bose ni ibintu kenshi nkunda kuvuga aho ndiko ndaca ku mbuga ngurukana bumenyi bantumiye bakambaza ikibazo kijanye na Union Africaine canke ubumwe bwa Afrika haba kuri chano yanje nyene nkuko nabivuze narabivuze n'ubu ndacabibandanya sigihamana ni n'ubuntu babonye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene cubahiro ni aptitude kuba ari apte kuba hari navuga ko hari espoir hari cizere bamubonyemwo na confiance bamugiriye si ibintu rero bifa kuzuko ku ruhande rw'abarundi ni ntambwe idasanzwe kandi ni ibyishimo ntangere kuko n'ubwa mbere bibaye n'ubwa mbere Burundi burongoye Union Africaine kuvibaho kuko yavutse mu 2002 hariya muri Afrique du Sud muri South Africa mu mujyi wa Durban canke Durban rero kuva ivuka niho Burundi bugifata vora ya Union Africaine bigahurirana n'ubuyobozi bwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ni amahirwe cyane ubwo niyo wabashatse kwisunga kumbona kazoza ya Burundi ko yohava ikora kuri Afrika yose bon mbona kazoza ya Burundi ni nziza cyane ni vision de 2040 2060 hanyuma mbona kazoza ya Union Africaine ni 2063 urumva nico kimwe bobo ntibarinze guca muri ibi vya 2040 bo baragiriye rimwe 2063 murumva ko 2060 nyene ni n'imigambi Burundi buko bararangura igihugu cy'u Burundi kiko kirigirwa ko bariko baracigira ko bagifatira ka karorero kiko kire influence ibindi bihugu ndavuga za Madagascar mwarabonye barunga ikintu umwe hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi baje kwiga payeje ikora gute
ni gute mwinisi y'abajene, ni gute mu motive abajene, ni gute ibi na biriya biriko birakunda mu gihugu c'u Burundi, cane cane bagiklasa serobo bagiklasa kujya basanzwe bagiklasa. Mwarabonye Muhammad Fatuma intumwa n'umudepite akongera akaba n'intumwa envoyé spécial wa Kenya wa Ruto yaje mu Burundi arabonana n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aje nawe nyene kwiga ukungene abarundi bitegurira amatora ubwabo bari autonome election autonome ziri autofinance ariga kandi arabazana yaje kwiga n'ukungene abacaka ibazo nyene ca payeje kuko Afrika yose n'isi nzima ntibumva ukungene umurundi n'ukungene babavuga bivanye no kungene batuvuga hanze mu mahanga ukumva ko Fleur muha 100 miliyoni amajana 200 akinvestisa nk'umujene akongera akayagusubiza ibintu bibamwe no mutwe kuko araba ba comportement z'abakenya bakaraba comportement z'abanyarwanda bakaraba hirya no hino muri Afrika ko ati twabapeti bacu bahaye na 10 miliyoni boca bahunga ingaruka nibo urumvira yo kungene ushoye guha miliyoni 100 na aka sinshaka kubavuga amazina mugo murabazi abajene benshi nk'abajene bari mu bintu vya mécanique électromécanique bariko bakora des robots bakora ama machine amamure ama machine yo kuyongesha ubutare butandukanye les moyens de transport électronique canke électrique bon dimo yakora kora ibintu biri robotisé ku rwego ruteye imbere kuko bararonse financement urumva rero bariga bakavuga ati Burundi abajene b'u Burundi bako malgré yuko bagoma batubwira ngo urumva no la jeunesse burundaise ubu irahagurutse kandi iri très influent gusumba ukundi vyari bimeze mu myaka yarangiye. Hari abantu baje gukeza nyine cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane aho hagiye hagaragara ko ndetse ibihugu byose bigize Afrika byari byishikiye ku munsi mukuru hagaca hagaragara n'abandi batashoboye kuhagera tuvuga nk'u Rwanda canke Uganda mbega byo bisigura iki ubwo mbega bo ntibazotwagwa n'u Burundi ntibari mazotwagwa n'u Burundi. Bon mpere kuri ico cyo gutwagwa benshi uzawumva ngo ya ngo atwaye Union Africaine ntatwaye Afrika ndabiye ku kungene ukungene Union Africaine yubatse nta kintu na kimwe kizoba hano mu mugabane wa Afrika kidaciye kwa nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye je bituma kubayobora hoho arabayoboye cyane les décisions majeures canke zirimire zizoca ku mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nimba ari ikintu bavivura nimba ari projet hari ama mega projet de projet intercontinental canke interrégional ama région muri Afrika ari muri Union Africaine na 5 hariho nord sud est ouest na central rero nico gituma uvuze ngo ntuyobowe ngo n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uri hano mu gihugu muri continent ya Afrika ni jalousie kuko ayo ma projet yose atabisinye canke anavyansa avuze ati iki kintu tubanze tugihoze dukora uyu mugambi nuko donc dimwe rero nanco gituma abana mwizeye kugira abaje imbere muri kino kiringo c'umwaka ariko sikuvuga ko ari vya bose hanyuma kuri abantu batahashitse bashaka bahashike gute bashikire bamukeze mubona ko yo kubahuka kwicara ahantu ahuza amaso na nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye mubona yo kwicara ahantu ahuza amaso na Tshisekedi kari yo bari none ko nyene cyohero mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi never yahawe kurongora ubumwe bwa Afrika hakaba hariho injyane hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ubwo ntazava bifata mu minwe never abitorera inzira nyayo ubwo ho hazotinya ni naco cizere simpere mbere no ngaha hakurya muri EAC muri cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yizewe kuja kuba umuhuza w'injyane ziri muri Sahel AES kwa Traoré kwa Dumbuya nimba ariko no kwa Mamadou nimba arinde donc ni Burkina Faso Mali na Niger sino ngaha hagufi higa ujabuka kanyaruka bugezeye iyi mviro baba icizere kwanza baramuteruye mukura mu Burundi baramutwara ciwe ku bwonko kuri brain bararavye cerveau ya son excellence Evariste Ndayishimiye avuga ati uyu nagende arabu kungene biriya bintu vyotungana majama market tuvuge ku Rwanda rugo cyo bituma rero ico mbose kugogwa ahubwo babajwe nuko asanzwe ariyo Uburundi busanzwe bufise coopération bilatérale canke amasedirano yo gufashanya
hagati ya Kongo n'Uburundi asanzwe ari yari nje tuba misi yose propaganda zabo ngo Burundi ko bukora genocide y'abanyamurenge ngo ibiki dufise amakambi ngahagera kuranga y'abanyamurenge nje kuja kwica umunyamurenge wohera hari cyangwa wohera simbiri muyinga nitwirigwana turahura mu mabisi ntituri kumwe mu manza ntitwirigwana mu masengero ntituri kumwe mu business yose ntituhari mu bubare hose ahantu hose kuva ku mupaka gushika kundi mupaka abanyamurenge babayeho neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi ushaka kuja kubica wohera hariya mu mashamba uje guhura n'andi ma obstacle uhura n'amamine uhura n'amahobi uhura n'ibiki ara ma propaganda dafata dategiswa icambo c'uraho donc ni batahure ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubuhoho nizo nama zahora zikorerwa muri Angola ubu zizobera hano mu gihugu mu Burundi asiba muri Union Africaine kuri some ya 39e muri irya nama ya 39 azoza gusaha hari n'amakuru yanshikiye avuga ko dushobora kuba dufise abashitsi batugende mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga ko baje gukezanye n'ico bari mukuru w'igihugu arico ubiziko bon abashitsi ba makuru nuko ndayumva mugabo sindasesangura cyane murabona amasaha hari ariko nibaza ko riza kurenga menye neza na neza bari bo n'ikibagenza ariko kumukeza vyo ni ngombwa kuko nuko nabibabwiye n'umuntu aba ataravuka murabona bamugirira imanza kiri mu nda bagakeza nyina bagakeza abavyeyi hama yavuka bakamukorera urundi rubanza rwo kumwakira yaronka zabatisimu bamwe babinyarutse bakiri muto vyose bigakorwa ni gute umuntu muzima nk'uyu afise icizere ca Afrika nzima eka n'isi muri rusange unanirwa kuza kumukeza c'est normal ni normal kuza gukeza nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi yes le patriote kadusimbira hakurya Kanyaru hari amafoto ariko aragaragara ku mbuga yerekana ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoba yagiye mu igororero ry'ubwonko hari cyo bizi ko canke uducishiriza mbo amakuru arahari uhere ku kinyamakuru citwa Veritas Info n'ibindi binyamakuru bigenda bitandukanye biriko birandika ariko vyo yo baramakuru ariko aramenyekana ubu ariko aya makuru yarahari gusa vyo bariko biraba pire vyo bariko biri ya grava amakuru avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atamerewe neza mu mutwe psychologiquement ameze neza hariho n'abagenda au-delà bakavuga ati ko atariwe murabizi ko izo polemique zavuzwe ubu rero ageze ku rwego rw'uko ayo makuru ya kuri Veritas nisunge kwanza kuri Veritas bavuga ko yoba yarungitswe n'umuganga we wasanzwe amukurikirana amagara yo mu mutwe psychologue araraba n'umuneho psychologue mengo kuko ararabana n'ibintu vy'amanere kuko psychologue mengo arumviriza gusa karaba reaction comportement nibiki mugabo umunehologue wewe mengo umuneho psycho araraba n'amanere eske isohoro z'ubwonko n'ibindi byinshi bimeze gute uyo rero yamubwiye ati yanabimwandikiye kuva kera kuko Sadat bad aujourd'hui sivyo no munsi Paul Kagame asanzwe akwepa araboyikota Union Africaine yarayiboyikose agenda kuri match ya Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraboyikose cyclisme aja kuraba utuduga Azerbaijan yaraboyikose yaboyikose ibintu byinshi bigenda bitandukanye ukamusanga ari muri iyo mihingo inyene igenda itandukanye yagiye kuraba utuntu tutatahuritse rero ni ibintu bamwandikiye nka Homed kuko hariho n'ingwara hari ikintu bita surcompensation ratée ico ni kimwe mu bantu bize cyane ivy'umu comportement y'umuntu ubwonko kuruha inzigo anxiété dépression n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ivyose barabivuga ari n'ikindi kintu bita syndrome de loisir arasho kuba ari yafise kuko bamutuma kugenda kuguma araba ibintu bimworosha mu mutwe usanga umukuru w'igihugu aja muri stade ngo kuraba match umukuru w'igihugu ari wenyene equipe ni equipe bayamutumiye muri afise ubwo Burundi bwo kubura mu kuja kuraba utuduga ubwo nta jalousie y'Uburundi yo birimo bon afise depression kandi ashe kurangiza afise AVC ashe kurangiza na AVC nimbi bibakora muvuga ari ivyo afise izo ngwara ndakubwiye surcompensation ratée canke syndrome de loisir ashe kurangiza afise akavese naho AVC ifata abandi baba badafise izo ngwara ariko we ikintu cihutirwa cambere pressure igomwe imuhitana tezo kumuhitana kuko arabona ko vyamuheranye empire hima swata balkanisation zero ubutare ngubwo bumuciye mu maboko
Tshisekedi wabonye ko ariko aritangira ahantu hose yasinye na leta zunze ubumwe za Amerika ako yitangira mu ivyo babita ibirombwe mugo mu Kirundi bavyita inganzo ako yitangira inganzo les sites miniers ariko aratanga niza ahantu imbwebwe za sarambwe zako RDF no umva ko Tshisekedi yaje kubadandaza ko Trump azozababwira ati mbisa umva riyumvira ngiye kubaho gute byansi Crystal nimba ari ngo kwa hariho igisosiyete afise mba citwa gute ico cahejije amahera y'abanyarwanda ariyo mpamvu atakironka n'inkwashu zo kwikura amavunja ariyo mpamvu umuntu ashobora gufata akarisi yose akayisambura arabagwiza atunga bangahe bahaguze biri gete akamubwira ati hajya hano ndakeneye ndahubake hame mwese imashini zirara zirimba abo bantu bose nivumwe kandi uvumwa na benshi ugatota abantu babona amate ngo amate ya Frere ngo akora iki ngo amate ya naka akora iki amate ya Tshisekedi akora iki amate ya Victoire Ingabire akora iki amate ya n'abandi benshi nashaka kudondagura mugo bayegeranirije hamwe uratota akora ikintu kizima. Reka tugushimire rero Patriote, murakoze cyane. Reka duha akajambo ka nyuma tukite Gasuni Karugi nimba mwipfuriza gukira yoroherwa ku mugwayi bwiwe sinzi. Bo mu ncamake je ndi umuntu ibihimba bingize nivyo bigize Paul Kagame kandi Paul Kagame apart ibintu byo kuja kukwica iyi genocide karakora burasirazuba bwa Kongo gutuma haba impunzi bwa mbere je mbonye muri kano karere ku burasirazuba bwa Afrika haba impunzi zinganuko ku ntambara y'uburofa yo kuja ngo ko maragwanira ngo ubwoko bumwe mbese okay urwaniye ubwoko bumwe ni waheza iyo ntambara bibaza kizohera gute yinyisho ya guhera ukagwanira abanyamurenge n'abatutsi nkuko babivuga fata ko bavuze ati okay ivyo gwanira aho hantu gwanira nihe abatutsi barafite ahantu baba ko bashwiragiye mbaka Kinshasa abanyamurenge bafite ahantu baba ko bashwiragiye mbaka muri diaspora hose no mu Burundi ushaka babashirehe kugira bumva amahoro mbe ni wateze intambara muri burasirazuba bwa Kongo ugwanira umututsi n'umunyamurenge iyo ntambara ihetse dufate entre guillemets kihetse umufurera azozana intambara n'abagwanira agateka kabafurera kandi zohitana n'abanyamurenge hitane nabo batutsi bagiye ku bose zibashikiye umufurera hejeje umurega umubembe hajya hari ubwoko amajana 440 bose bagiye barahaguruka bisureva ngo tugiye kugwanira ubwoko byoherera he donc ni pretexte itagira ubwenge nina nabagira ati stop le muzo muraraba ibintu mufana Paul Kagame mindset yiwe wapi kuja guhaguruka kuva mu gihugu cangu ugiye kugwanira ubwoko bwaguhamagaye abanyamurenge nyene barivuga on t'a invité twaraguhamagaye turavuga turahonye hari umututsi mu Rwanda muri Congo comment tu peux dire tu oses dire devant les gens ngiye kugwanira un tutsi congolais rwandophone umukongo maravuga ikinyarwanda nuwahe yabayeho ryari ntabaho hera kuri regime zava mu buto kuko bajya bagiye imyaka bagiriye turayitse abanyamurenge imyaka babereye baba duharure duhereye haje turaba ivyo navyo ngo bagukatiye ku mupaka bagukatiye ko nsanfu bagukatiye ko umupaka ukemera kugumayo kuko bakasa umupaka hariho possibility yo kuvuga ati mwakasa umupaka mugo je ndi umunyarwanda kanigire mu Rwanda kweki mwagumye muri Kongo okay twihojeje ivyitse intambara za no depuis 96 ko abanyamurenge nta kabi kabo uko muza abanyamurenge ndiko ndavuga abanyamurenge bari contre izi invention za Paul Kagame gutera guhonyanga agateka ko ubusugire niko bavyita mu kinyarwanda guhonyanga agateka k'igihugu genre intégrité territoriale bijanye n'imbibe nibiki guhonyanga amategeko y'imbibe mpuzamakungu bo baravuga ati none twaguhamagaye abanyamurenge bafise brain biyumvira babona ko bariko iyi ntambere sho guhera niko naba nabivutse umunyarwanda atakija muri Kongo bavuga ati izi sinzire sheta urazwe ne bitana mu majambo nkoro vyumva izire nini binywa amaraso bakimubona gusa avant les Congolais épouser les Rwandaises abakongomani bararongora abanyarwanda kazi n'ubu niba nabo benshi n'ubu bari usanga hose ubu ni ndazo courage none ubu ni ndazo azokwambara izo nkomezi nta nkukunda kukubaza ngo izo mbaraga kuzikura ngo izo nguvu zikura ni ndazosura kuronka izo nguvu donc hari ibindi bintu Kagame ari karakora nico gituma nagomba mbwira abanyarwanda ni mubimbonera kure ni murabe Kagame hari karabajana ejo ari icikira twese niyo nzira irevure mugabe jara katikamba uzosigara muri abandi akarere kose cambo ca Kabarebe ngo twarakayogoje kandi baranabivuga aho ngaha hadakora neza twarakayogoje Burundi Uganda
Kenya James Kabarebe kwa James Kabarebe ari he iyo mbya tuzobigarukako dore ko kumva ngo ari pararize ngo agize uku ntacikoma sinze rekiye iyo nkuru rondere neza so nkuko bavuga ngo ndamwipfurize gukira nakire mugabo akirane ubwenge buja kugihe atahure kivye karakwa murasazo bwa Kongo atari ivyo hanyuma benshi bamavuga ati ngo inkotanyi iryo jambo gukotana ngo ni ikintu kigaragaza ko naho se kuri igifu musekuro kidakira ico namwipfuriza ni nakire mugabo akira gororotse kumbure na gorodobe hanyuma kuvamwo agaruka atakibuka ikintu na kimwe cyo muri Kongo afata izindi ngingo shasha bize imurubika muri Kongo bize vyiseti bavyita ngo parametre dizine ya parametre telefone cyangwa ikindi kintu bayikorana mu ntango utarashira nk'ama Gmail ama contact n'ibindi byose tarajam Paul Kagame iyi ngwara afise nibanze mu punchikisha hanyuma agaruka ari cyane mu gishasha nuko no bibona kuko nubundi naho yokira atavyibagiye azogaruka yica abanyeko yes reka tubashimire ndamufuriza gukira muri rusange kandi akire n'amagara meza rera abana biwe ku murongo Kristo nahatereka amashengero reka tubashimire muri mwese mwadukurikiranye kuri Yaga Nawe TV ndetse n'abakunzi ba Free Podcast TV turashimiye byimva mutima tubibutse ko mukwiye gufyonda kagakengeri mubona ngaho musimbire no kwa Free Podcast TV mu mukurikirane commentaire zanyu turazikeneye ibibazo canke inyunganizi kugira ngo rize twongere tumuhamagare abishure kubibazo muzo mwamuhaye ciao ciao naho butaha nzova